Ibikorwa umutambukanyi wahoze arongoye Burundi Denise Nkurunziza yakoze byari bijanye no gutera ibitunguru ku mutumba wa Rutanga muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi, akaba yabiteye ku buringanire bw'ihegitari imwe n'ama-ah 20. Mu gihe rero abiteye imvura yaguye itevye, Denise Nkurunziza amenyesha ko yizeye Imana kuko ari itanga imvura, agahamagarira abarimyi gusohora imbuto bagatera kandi bizeye Imana ko imvura izobandanya igwa ibiterwa bikagenda neza. Tuhejeje gutera ibitunguru kuri uyu mutumba wa Rutanga kandi tubiteye turemye kubera tubona imvura yaguye ikahanywesha. Turaremye kandi turemeshwa nuko Imana ari itanga imvura kandi tukaba twama tuyisaba ngo iduhe imvura. Rero tuteye turemye yuko Imana yo mwijuru inyuma yaho izobandanya ikaduha imvura hanyuma bikagenda neza. Noremesha rero abandi barimyi aho bari hirya no hino bamaze kuronka akavura kumbure ka mbere bamaze kukaronka kugira ngo nabo basohora imbuto kandi bayisohore bizeye, kubera imvura itangwa n'Imana. Basohora imbuto bizeye yuko bizogenda neza, ntihagira abihebura ngo bagume bidodomba, ariko turushirize kubwira Imana abari yiduha imvura. Nayo mu gihe hari abarimyi bakunda kwidogera Imana ko bataronse imvura, Denise Nkurunziza abahamagarira kutidodomba ahubwo nyabo nabagume basenga Imana kuko arigwisha imvura mu gihe kibereye. Kirazira kwidodombera Imana kuko yigwisha imvura kandi bugiretse ngo ireke kugwa ibizi impamvu yiyitanze ahira yitanga ku gatwebwe twese ababi nabeza. Rero nohanura abarimyi kutidodomba, nta kwidodombera Imana ahubwo turayibwira ivyo dukeneye. Burya kwidodomba biratandukanye no gusenga. Nta muntu yovuga ngo rikarasaba imvura ariko aridodomba. Gusenga urayibwira neza icyo ukeneye utomoye, hanyuma Imana irabikora mu gihe gikwiye. Erega ikindi novuga nuko Imana ishobora no kureka ikareka kugwa muri kino gihe ariko ifise intumbero yo kuduhindurira ibihe, hanyuma ugasanga abantu barayidodombeye kandi ifise umugambi wo kuyigurisha mu gihe cyayo. No bahanura ntihagire uwidodomba ahubwo dusohora imbuto kandi tuyisohore twizeye. Mbere yo gutera ibitunguru, Denise Nkurunziza umutambukanyi wahoze arongoye Burundi yabanje kugendura ahari ko harabagagwa ibiraya vyatewe ku buringanire bw'amahegitari 3 hamwe n'ahari ko harabagagwa ibigori vyatewe ku mahegitari 15. Inyuma yo gutera ibitunguru, Denise Nkurunziza yaciye agendura ahari ubworozi kuri uwo mutumba nyene wa Rutanga, aho naho akaba ahororeye inkwavu, inka, impene, intama, ingurube, inkoko hamwe n'idendo.